Ni muri iyo ntumbero ishirahamwe Fokode ryatanguje uno musi indwi zibiri z'ukwerekana ingene abarundi bahanzwe n'ibi vyago vy'abanyuruzwa bakabugwa irengero ryabo, ariko tukazotera dushimikira cane ku bijanye no kudahana kwimonogoje, ukudahana abagiye baranyuruza abantu bakabugwa irengero ryabo. Indwi ya mbere izoba ishimikiye ku gushira habona amwe mu madosiye twagiye turatohoza ko y'abanyurujwe n'inzego z'igihugu bakabugwa irengero ryabo, cane cane muri iyi myaka 3 y'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Indwi igira kabiri naho tuzoshimika kwerekana inzego gushika ubu zigenda zirafukira bano bantu banyuruzwa bakabugwa irengero. Uyu musi mw'itangazo twaciye dusohora twerekanye amadosiye y'abantu 8 banyurujwe n'iperereza rya gisirikare mu mwaka w'2021. Bano 8 twerekanye ni Jean-Marie Vianney Badogomba yafatiwe kw'ibarabara Avenue de l'Université hari mu kwezi kw'icenda muri 2021. Amuri Kwizera Batazira Babu yafatiwe hafi y'urugo aho yaba mu Nyakabiga aho hari muri Mukakaro muri 2021. Hariho Christophe Niyonzima yari aherutse guhunguka avuye mu gihugu c'u Rwanda akaba yari umushoferi, nawe yafatiwe ku masanganzira ya Ngozi na Muyinga aho hari muri Myandagaro muri 2021. Harimwo Edi Irakoze yararira ku buserukizi bw'Uburusiya mu Burundi, nawe yafatiwe ku Musaga hari muri Nyakanga 2021. Hari Caporal Innocent Gashirahamwe, uyu yari umusirikare yahoze agwana muri FNL akaba yafatiwe mu Carama nawe nyene muri Nyakanga 2021. Hariho umwigisha Remy Niyonsaba yari umunywanyi w'umugambwe CNL akaba yafatiwe ku mugwa mukuru komine Mbuye hari muri Gitugutu 2021. Hariho Abdul Ndayishimiye yari umukuru w'ugwaruka rw'umugambwe CNL muri zone Rugombo, uyafatiwe ku mutumba wa Mparambo aho nyene mu Rugombo hari muri Munyonyo 2021. Hari kandi Desire Niyuhire Batazira Gasongo umudandaza akaba yafatiwe ku mugwa mukuru wa komine Kiganda muri Munyonyo 2021. Itangazo ryasohotse uyu munsi rishimika mu kwerekana neza ingene iperereza rya gisirikare ryatunganya bene ivyo bikorwa vyo kunyuruza abantu bakabugwa irengero. Mbere igitangaje tugasanga bano bantu bagenda bafatirwa mu bibanza birimwo abantu benshi, hariho ivyabona ivyerekana ko iperereza rya gisirikare ataco ryari ryinona, ryabona neza ko atankurikizi zizokurikira. Twanerekanye ingene abari kwisonga mu kunyuruza abantu abo nyene bo mw'iperereza rya gisirikare baciye bashimirwa, bamwe baranarungikwa mu bikorwa hanze y'igihugu. Uwari umukuru w'iperereza ry'igisirikare ico gihe Colonel Ernest Musaba muri kino gihe nawe akaba yahawe ivyo bita logistique y'igisirikare, niwe agaba ibikoresho vyose vy'igisirikare. Twaciye tuboneraho akaryo ko gusaba umukuru w'igisirikare c'u Burundi General Prime Niyongabo ko yova mu gacerere amazemwo imyaka 2 maze akerekana y'igisirikare cashize bano bantu bose. Twasavye Perezida Evariste Ndayishimiye gushira mu ngiro ivyo yagiye ariyemeza incuro 2 zose vyo kugwanya abagiye baranyuruza abantu. Twateye ivyatsi umugwi NDH ubandanya ingendo yo gufukira bino vyaha bikomeye, twongera turasaba amakungu ko atokwiyebagiza iri bara ribera mu Burundi ibi vyo kunyuruza abantu bakacabugwa irengero ryabo.